birivuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Ku munani hacavuga ngo kuko usaba wese ahabwa, urondera ronka, uramutsa yugururirwa. Iri jambo yari jambo Yesu yariko aravuga aganiriza abigishwa biwe. Ryari jambo, umutwe w'amajambo uvuga ngo gusaba canke gusenga. Hariho dimension mbere bita kugira iki? Gusaba. Hariho dimension yavuze kugira iki? Yo kurondera. Hariho na dimension yavuze kugira iki? Yo kuramutsa. Imana ishimwe cyane. Rero ntiyari kavuga ukugusaba nkuko warumbajije ikibazo. Tuzi twese ko abarundi cyangwa ko abantu bose ushobora gusaba ikintu umuntu, yari kavuga ikintu cyo kurondera nko kumenga wari kurondera ikintu cyatakaye. Imana ishimwe cyane. Ure no mu Kristo abatangwe gusenga mu buryo buri prophetique, no mu Kristo abatangwe gusenga mu buryo bw'iki bw'ubuvugisho. No mu Kristo avuga ati Mana ndakeneye kumpa akazi, akabisengera, akinginga. Imana ishimwe cyane. Akanakenguruka ariko akaje mu mwanya w'umutuzo wo kumviriza icyo Imana ivuga ku vyerekeye akazi. Hari igihe abantu benshi dusaba akazi, Imana igatanga akazi muga ntumenye none Imana impaye akazi akaye. Kuko hari ubuzi bwinshi, hari ubwo muri bio, hari ubwo kwikorera ivyiwawe ukaba umurimyi n'umworozi, hariho gutanguza magaze kanaka, hariho gutanguza chaîne ya televiziyo kanaka. Imana ishimwe cyane. Rero umukristo ari kuri level yo kurondera, ni umukristo amenya canke agerageza kumviriza ico Imana novuga imubwiye kuvyo ariko arasenga asaba. Yohana na hantu Bibiliya yigerevuga ngo musenge musabe iki? Ubutunzi. Mugabo uyu munsi hariho abantu birirwa ku musozi, hari abantu baja mu vyumba vy'amasengesho, hari abantu bagenda bakoze Imana barambike kwibiganza ngo basabe iki? Ubutunzi. Rero umuntu ari kuri dimension yo kuramutsa akora ama principe atuma aba umutunzi. Imana ishimwe. Amen. Icambere utegereza kumenya principe ya mbere kugira uwo mutunzi. Ubutunzi warabuvukanye. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ubutunzi wagize iki? Warabuvukanye. Yes, turabaye ikaze bakunzi ba Shanway TV mu kiganiro Manadiza. Hano mumbona hano ku mazina yanjye nitwa Akimana Kenny Chris. Tukaba twagendanye n'abatumire badasanzwe. Umwe muri bo musanzwe mumuzi, ariko hariho undi mushasha, reka tumusabe yidondore. Mahoro y'Imana abane namwe. Ku mazina yanje nitwa Muhizi. Nkaba n'umukozi w'Imana, nkaba nkunda Imana. Yego, numva novuga ivyo. Ego murakoze cyane. Ono ni mutumire mushasha, uwundi musanzwe mumuzi ni numuvugishwa Prophet. Ngira ngo nawe nyene yo ramutsa abakunzi ba Shanway TV mu kiganiro Manadiza. Yes, turaramukije abakunzi ba Shanway TV n'abakunzi b'ikiganiro Manadiza. Amazina yanje nitwa Prophet King Benny, nibaza ko benshi musanzwe munzi abo muri kino kiganiro Manadiza. Ego murakoze kutwidondora bakunzi ba Shanway TV. Turabasavye kugira partage, turabizi ko bino biganiro bica muri kino kibanza bifasha benshi bashoboka kandi benshi bariko barafashwa. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro turashobora gusaba Prophet akadusengera kugira ngo dutangure n'ikiganiro cacu. Murakoze. Data mu izina rya Yesu turagushima kubwa kino kiganiro. Nushimwe ko hari ubuzima bwa benshi buriko burahinduka, buriko burafashwa kubw'ijambo ryawe, kubw'ububasha bwawe. Turongeye kuguha ikaze cyane. Umuntu wese aza kumviriza kino kiganiro canke aza kugikurikirana akiraba, reka ave mu bwiza je mu bundi. Ninavuga uze kumuha yumve kabiri, umhe kwakira ubwenge, ubuzima, ugutahura, kumva ijwi ryawe bice muri kino kiganiro. Ni mu izina ryawe tuvyizera. Amen. Amen. Murakoze kudusengera. Hama nagomba kubaza umuvugishwa, mbega mubona ikiganiro kiko cakigwa gute mu bantu? Mbona ko kiratanga umusaruro mwiza? Imana ishimwe. Nikibazo ciza mu mbajije. Kino kiganiro kiriko kirafasha ubuzima bw'abantu benshi bashoboka. Hariho témoignage tumaze imisi tuko turakira, hariho abatwandikiye tuvuga ati twari tuzi itandukaniro riri hagati ya Yesu n'umwami, kare twabivuga nk'ibintu bisanzwe. Hari abandi batwandikiye bati kuva dutanga gukurikirana zino nyigisho byaradufashije kubandanya tugendera navuga mu buzima bwo kugororoka no kwezwa. Abandi nabo akatubwira kuva dutanga izo nyigisho twaragize ronse délivrance, turiko turaraba ama video tugakira ingwara.
hariho abandi bambwiye ko bamaze amaso y'impwemu amaze gutangura kuguruka bakabona ibiri beyond navuga ico no kwita ibi bigaragara. Ni intahe nyinshi by'ukuri turabona ko hariho ubuzima Imana iri kiratanga biciye muri kino kiganiro. Mpimiriza n'umuntu wese ariko arakiraba, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uboshwe, ushobora kuba ufite ikibazo gitandukanye. Simpaka ninde kwirukana iyo mpwemu mbi, simpaka ninde kuvuga ngo iyo ngwara isohoke. Ukiri kurumviriza gusa ino nyigisho birakunda ko wakira igitangaza cyawe. Ego murakoze cyane, murumva ko kiriko kirafasha benshi cyane kandi bashoboka, ariko jewe ndafise ikibazo nizera ko gihava gifasha benshi. Nariko ndasoma Bibiliya, reka dusabe umusomyi adusomere Matayo igice c'indwi ku murongo w'indwi. Matayo igice c'indwi ku murongo w'indwi haravuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Ego yes, nkuko basanzwe babidusomeye nyikuba prophet, twashaka kubaza kino kibazo. Igihe Bibiliya ivuze ngo musabe muzoronka, eske no gusaba kujya kuntu tuvyumva nkuko abarundi canke abanyamanga babivuga? Eske kudodora no kudodora ku mwango nkuko twese dusanzwe tubizi? Eske kuramutsa no kuramutsa nkuko dusanzwe tubizi? Canke aho niho nagira ikibazo, murashobora kumfasha? Ego murakoze cyane, ni kibazo nuvuga cyiza kandi gikomeye. Nibaza yuko atari mwebwe gusoma bimusaze guse navuga ico kibazo. Birivuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Ku munani acavuga ngo kuko usaba wese ahabwa, urondera ronka, uramutsa yugururirwa. Iri jambo yari jambo Yesu yariko aravuga aganiriza abigishwa biwe. Ryari jambo, umutwe w'amajambo uvuga ngo gusaba canke gusenga. Imana ishimwe. Amen. Yariko abaganiriza ivyerekeye gusenga, mugabo muri uku kubaganiriza yariko kandi avugamwo ingezo zo gusengeramo. Ingezo cyo no kwita ingezo canke amadimension yo gusenga. Icambere tubona muri rino jambo turabona ko hariho amadimension atatu yo kugira iki, yo gusenga. Hariho dimension mbere bita kugira iki, gusaba. Hariho dimension yavuze kugira iki, yo kurondera. Hariho na dimension yavuze kugira iki, yo kuramutsa. Imana ishimwe cyane. Rero ntiyari kavuga ukugusaba nkuko warumbajije ikibazo. Tuzi twese ko abarundi cyangwa ko abantu bose ushobora gusaba ikintu umuntu. Yari kavuga ikintu cyo kurondera, nko kumenga wari kurondera ikintu cyatakaye canke uri kurondera direction canke ikindi kintu. Kandi ntiyari ko avuga kuramutsa, kujya ushobora kuja kuramutsa abantu, inshuti, abagenzi, ku muryango. Oya, yari kavuga dimension kugira iki, yo gusenga. Rero nivyo ngomba novuga ko tuganira ko gato kugira ngo umukristo wese ariko arakurikirana no kiganiro atahure dimension yo gusaba, atahure dimension yo kurondera, atahure na dimension kugira iki, yo kuramutsa. Imana ishimwe cyane. Amen. Icambere dimension yo gusaba niyo tugoma tubanze novuga guherako. Iyi niyo dimension ya mbere Yesu atamye kugira iki, kuvuga. Uru nurugezo abakristo benshi novuga bariko canke nurugezo ishengero risanzwe rigize iki, rizi. Umuntu wese arazi yuko yakeneye ikintu ku Mana canke yakeneye ikintu mu buzima aragisaba iki, Imana. Ashobora kuba akeneye akazi, ashobora kuba akeneye mariage, ashobora kuba akeneye kubaka inzu, ashobora kuba akeneye visa, ashobora kuba afite benzo y'ikintu gitandukanye. Twese turagendana akantu kumva yuko umenga iyo dukeneye ikintu turashobora kugisaba iki, Imana. Imana ishimwe cyane. Uru nigo rugezo novuga rwa mbere rwo gusenga umuntu agira iki, asaba. Mugabo muri rugezo rero rwo gusenga umuntu asaba, abakristo benshi canke ishengero ntiriratahura neza uburyo uru rugezo rugira iki, rukoramwo. Mpora nkunda kuvuga ishengero ryarize gusaba, mugabo ntigize ukuntu bakira inyishu y'ibyo basenze bagira iki, basaba. Imana ishimwe cyane. Uko muri no dimension yo gusaba, icambere hariho umuntu yasavye Imana, hariho n'Imana yatanze ivyo umuntu yagize iki, yasavye. Kandi hariho n'umuntu aza kwakira inyishu y'ivyo yari yagize iki, yasavye Imana. Imana ishimwe cyane. Akarorero novuga koroshe, igihe cyose dusavye ikintu Imana, ico kintu yama ikiduha. Birivuga ikintu kimwe. Yesu acavuga ngo mumenye ko umuntu wese asaba wese agira iki, ahabwa. Mugabo cangira ikibazo ni kubera ko hariho amasengesho twasavye muri 2012, twasavye 2011, abandi
mwasavye novuga muri 2000 cyangwa muri 80 combien mugabo ubu iryo sengesho womenga ntiririshugwa eske imana ntiyaryumvise eske ntigishuwe Yakobo aca bivuga neza ngo dusaba nabi nico gituma tutagira iki tutishugwa tutaronka imana ishime cyane igihe cyose usavye imana iraguha Yesu yabwiye abigisha be barababwira ngo bana bato ntimutinye imana ishime cyane ngo data biramuhimbara kubaha iki ubwami ngo no kubaha amahanga abe ishamvu yanyu ariko atanga conscience cyangwa ariko atanga iciyumviro mu bigishwa kiba gituma bahindura mentalite ko igihe cyose basavye imana birayihimbara kwitwishura kwiduha ivyo dusenze tugize iki dusaba imana ishimwe cyane rero iyo uri kurasenga mu isi y'imwemo nibi bikurikira ngomba gutanga akarorero nk'umwaka rafise microphone mu kuboko urafise na telefone kuri wewe imana ishimwe cyane wowe dufate ko akanya uri imana nanje ndi umuntu ariko arasenga agira iki asaba imana ishimwe nkuvuze ati imana ndakeneye umpe akazi imana ishitanga iki akazi dufate iyi microphone imana ishimwe cyane iyi microphone imana yahejeje kuyitanga mu buryo bw'impemu iyi microphone yagize iki yatanze mugabo uwo muntu yasavye ashobora kumva ati imana mpakazi kandi imana ikavuga ati erega akazi nahejeje kugira iki kugatanga ubu rero hasigaye igikorwa cy'umuntu yasavye kumenya ni gute ivy'imana yampaye shobora kubikora mu isi y'imwemu nkabizana mu isi igira iki igaragara ni gute ivy'imana yampaye shobora kugira iki kuvyakira imana ishime cyane usaba mu kuvuga kandi wakira inyishi y'ivyo wasavye mu kugira iki mu kuvuga imana ishimwe abi Filipi gice cya 4 ku murongo wa 6 havuga ngo reka tuhasome niho ca dutahura ibi ndiko ndavuga cyane ca dutahura cyane ibi ndiko bituriko turaganira abi Filipi gice cya 4 ku murongo wa 6 havuga ikintu gikomeye ntimugire ico mwiganyira ariko muri vyose ivyo mugomba mubimenyesha imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no kugira iki no gukenguruka ntihagire ico mwiganyira ivyo mukeneye vyose mubimenyesha iki imana kwa gusaba namenyesheje imana ivyo ngize iki ivyo nkeneye ivyo mukeneye vyose mubimenyesha imana mu gusenga nagisengeye bifatanije no kugira iki no kwinginga urashobora kugira intercession y'ikintu uri kuragira iki urasaba imana ishime cyane mugabo hari akantu baca bavuga gakomeye ngomba ko turaba igihe wasengeye ikintu igihe wingingiye ikintu ni vyiza kumenya ukuntu wakira inyishu y'iki wasengeye birikivuga ngo no kugira iki no gukenguruka iyo uvuze ati imana ndakeneye akazi ukanavuga no mu ndimi zitamenyekana ukinginga ugasengera muri mwe uhejeje cuvuga ati imana ndagushima ko akazi ugize iki ukampaye iri rero ya dimension kugira iki yo kwakira mana ndasengeye ino visa y'iki gihugu kunuku uhejeje gusenga bati mana ndagushima ko iviza ugize iki uyimpaye bifatanije yo kugira iki no gukengura uri kurakira inyishu y'ivyo wasavye dusaba mu kuvuga twakira inyishu y'ivyo twasavye mu kugira iki mu kuvuga. Praise the Lord. Ukavuga ati mana ndakeneye mariage nziza bize bigenda ukunuku uhereje kubisengera uhereje kuvyinginga ni vyiza kugira iki kukenguruka. Bible kivuga ngo iyo musenze musaba mwizere ko mubihawe kandi muzogira iki muzobibona. Ubanza kwizera kubihawe igikurikira bikaca bigira iki bigaragara. Hama bere nayo ikavuga ngo turavuga nico turizera nico gituma tugira iki tuvuga ntushobora kuvuga ko wizeye ikintu igihe utari kuravuga ico kintu iyo dusenze dusaba twizere ko tubihawe dutegereza kubiprononsa dutegereza kubivuga ko twagize iki twavyakiri hagacakurikira igikorwa cyo kubona ivyo twagize iki twasavye. Praise the Lord. Amen. Ushobora no kuba hariho ikintu wasenze usaba ushobora ko aracingingiye uri kuri rwa rugezo wo gusenga usaba ushobora kuba utari kurabona inyishu ni kubera utashitse ahantu ho gukenguruka udashitse ahantu wizera uvuge ko ico kintu wagize iki wagihawe maze kije ala manifestation. Rero novuga iyi niyo dimension novuga ya mbere. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuri kico ca mbere cyo gusaba sinzi ko cyo bacumvikana ko turiko turakora ikiganiro cyangwa kwahamenya hariho mu mashengero ibyo bavuga kwatura bavuga kwatura urumva harabusanganye twatura byo babisa nivyo mwari muheje kuvuga ko mwatubwiye ko dusenga hama tukaca tuvuga ubidugire neza. Thank you ni kintu ciza akavuga ati muri eglise cyangwa mu ma eglise
hariho ikintu basigaye bavuga cyo kwatura. Imana ishimwe. Amen. Eske bitandukaniye hehe n'iki cyo gusenga ukengura ikico wahawe? Niho bitandukaniye he? Ni ikibazo ciza. Iyo umuntu ari karatura, ukwatura nkunda kuvuga ko kuri mu mice ibiri. Ukwatura icambere kugufasha gushobora kugukonvenka wewe kugagutera ivyizigiro igihe wewe uri mu kibazo canke igihe wewe uri muri épreuve. For example, ashobora kuba mu mubiri umva utameze neza ugwaye ukacuva mu mishago ya Kristo nagize iki narakize. Icambere uriko uritera ivyizigiro biri muri Kristo Yesu, uriko uriremesha wisunze Imana yawe. Ashobora kuba ariho obstacle y'ikintu umenga nisanganya wagize, ariko hacuva sinzopfa nzogira iki nzobaho kugira na mama zugira neza kw'Imana. Hashobora kuba arabapfumu baguhagurukiye ariko ukibwira ukavuga ati indagu ntaco zizogira iki aba Yakobo. Ukukwatura kwa degré ya mbere canke level ya mbere, wewe uburi kuribwira wewe wo hanze abari kabwira wewe wiki windani ukuri uko sanzwe umeze kusanzwe waragizwe muri Yesu Kristo imbere yo obstacle. Imana ishimwe cyane. Uri kuribwira rero bigufasha guhindura ivyiyumviro, kuko wibuke yuko uko umuntu yiyumvira ni kwari. Iciyumviro uza kugira uri mu ngwara, iciyumviro uza kugira uri imbere y'ikibazo uko nyene ni kucika. Icambere bigufasha guhindura iki ivyiyumviro. Ica kabiri bigufasha uhindura ivyiyumviro ko abamarayika bakora, kuko abamarayika bakora selo n'amapanso giziki ufise. Imana ishimwe cyane. Ica gatatu novuga bifasha, novuga iyo uri kuribwira ushobora kuba wadendebukiwe ukitera iki intege. Birivuga ngo Dawidi asanga ngo isikurage bahaturiye, batwaye abagore, batwaye abana, amatungo mazu bayaturiye, ngo ariko aca yiremesha yisunze Imana yiki yiwe. Hariho rero no kugusura kugira iki ukiremesha ukitera intege. Imana ishimwe cyane. Hama ukundi kwatura kwindi degré ya kabiri, hari gihe rero watura praise Jesus. Hallelujah. Uri kubwira imisozi iri imbere yawe. Nikijya Yesu avuga ngo ufise ukwizera kungana na kabuto ka sinapi yobwira umusozi nurandurane n'imizi witere mu kiyaga kandi wogira iki uwo mwumvira. Hariho rero ukwatura uri kubwira imisozi, uri kubwira ibintu, uri kubwira ama situation, uri kubwira iki ama circonstance. Imana ishimwe cyane. Rero ukuntu kwatura ukwambere gufasha wewe, kukaba n'ukwatura ushobora kubwira iki ibisozi, ibibazo, ama situation. Mugabo rero ukukwatura nariko ndavuga bako gukenguruka, sukwatura kumeze cyo kimwe nkuko twariko turavuga, no si confession, ahubwo ni sengesho. Novuga ni sengesho ryo kwizera yuko ivyo wasavye wagize iki wavyakiriye. Cyo ryo gukenguruka, uravuga dati ndagushima ko iki kintu ugize iki ukimpaye, data ndagushima ko ino nzira ugize iki uyuguruye, data ndagushima ko ivyo nasenze nsaba wavyumvise kandi ugize iki ubimpaye. Imana ishimwe cyane. Ni ugusenga ushimira Imana ivyo wayibiye ko yavyumvise kandi ko yagize iki yabiguhaye. Sukwatura uburi kurakora. Yes, sinzi ko ari ikindi kibazo. Oya, no, kirumvikana cyane. Nubona tishuye neza cyane. Yego, Imana ishimwe cyane. Tubare tubandanye gatora. Rero hariho indi kategori y'abakristo bakura bakava ku rugenzo rwo gusenga bagira iki basaba. Cette fois bashitse ku rugenzo rwo kurondera. Uyu mu Kristo rero yatanguye gutahura yuko prière si kumenyesha Imana. Isengesho si gusaba. Isengesho si kubwira Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu yakuze mu gusenga atahura yuko ni communication. Hama communication iba communication igihe abantu babiri bariko baragira iki baraganira. Imana ishimwe cyane. Ure n'umukristo amaze gukura avuga ati jewe nzobwira Imana kandi ndazi ko Imana nayo ifise ico imbwira kuvyo nayibwiye. Imana ishimwe cyane. Urure n'urugezo bacha bita no gugira iki go kurondera. Cha dusoma novuga igitabo ca Habakuki igice ca kabiri havuga ngo nzohagarara ku munara wanje kugira iki ugushibamako ngo nkenguze ndabe ico uhoraho ari bumbarire kubw'amaganya yanje. Icambere twumva azoba mu kibanza cyo gusenga. Abaye mu kibanza cyo gusenga nawe azosha yongera afate akanya yumve ico Imana imubwira canke iri bumwereke kuvyo yagize iki yasenze. Imana ishimwe cyane. Ure n'umukristo abatanguye gusenga mu buryo buri prophétique, n'umukristo abatanguye gusenga mu buryo bw'iki bw'ubuvugisho. N'umukristo avuga ati Mana ndakeneye kumpa akazi, akabisengera akinginga. Imana ishimwe cyane. Akanakenguruka ariko akaje mu mwanya w'umutuzo wo kumviriza ico Imana ivuga kuvyerekeye akazi. Hari igihe abantu benshi dusaba akazi
Imana igatanga akazi muga ntumenye none Imana impaye akazi akaye kuko hari ubuzi bwinshi hari ubwo muri bio hari ubwo kwikorera ivyiwa ukaba umurimi n'umworozi hari ubwo gutanguza magaze kanaka hari ubwo gutanguza chaîne ya televiziyo kanaka Imana ishimwe cyane rero umukristo ari kuri level yo kurondera n'umukristo amenya canke agerageza kumviriza ico Imana novuga imubwiye kuvyo ari karasenga asaba ahare ni Imana ikubwira ati kwansavye akazi genda utangure urime worode ubundi nawe ati genda udepose dossier muri rya ONG ubundi nawe ati akazi kawe Imana ishimwe cyane wari usanzwe ugafise nibijya bintu wari usanzwe ukora mugabo utaha agaciro nijya atala wari usanzwe ugize iki ufise genda uyikoreshe neza cyane aha rero uri ku rugezo rumwe nka Paulo avuga ngo ndakubita ibifusi se gira iki simpusha ndirukanga se nkutazi iki yaja ubura umuntu wizera yuko ivyo wabwiye Imana yavyumvise kandi yakwishuye mugabo kandi ikiguha na direction y'ivyo bintu ikiguha na orientation y'ivyo bintu ico kubwira ukuntu ivyo bintu ugiye kugira iki kubikora Imana ishimwe cyane urero n'urugezo kugira iki go kurondera pray Jesus hallelujah sinzi ko hariho akabazo kuba kari kuri iyo dimension nayo kugira ngo ce tubandanye ataka hari no biratahuritse cyane biratahuritse yes ariyo ngomba guhimiriza rero abakristo bose bariko baradukurikirana ntuhe amatangazo Imana mana ndagomba bagenzi batari bugira iki bakuri ruhande yanje wasenze winginze Imana ishimwe cyane wanakenguruse kwibakuye mugani vyiza ko wumviriza nuwahe mugenzi Imana imbwira ko dukwiye gutandukana nuwahe mugenzi Imana igomba gushira kure yiwanje namambwira abantu séparation est biblique mais division est diabolique Imana iremera ko ushobora gutandukana n'abantu kanaka Imana ishime cyane bivanye n'ikintu biri kirakurinda canke n'ahantu Imana ibigomba kugira iki kugushikana Imana ishimwe cyane rero novuga ni vyiza ko iyo uri kurasengera ikintu cyari cyo cyose uha umwanya Imana ukumva iki kubwira kuri ico kintu wagize iki wasengeye uha umwanya Imana ikakwereka kuri ico kintu wagize iki wasengeye Imana ishimwe cyane aha ishobora gukoresha indoto ashobora gukoresha ijambo ry'Imana ugasanga ugiye muri eglise bigishije ibintu wari umaze iminsi ugira iki usengera aha ishobora guca mu ndirimbo ugasanga hariho kantiki igumyiza muri wewe wumva wogira iki woririmba aha ishobora no gukoresha abavugishwa n'Imana ishobora no gukoresha novuga ahantu ugiye ugasanga bariko bavuga kuri vya bintu wari umaze iminsi uri kuragira iki urasengera Imana ibigomba kukorienta Imana ishimwe cyane ariko tube abakristo tuva ku gusaba gusa tuja hano tugira iki turondera pray Jesus Christ ubu rero tuba tuje kuri dimension yindi iyi dimension yindi ni dimension bita kugira iki yo kuramutsa Imana ishimwe cyane twatanguye kugusaba twagiye kukurondera ubu tugiye kugira iki kukuramutsa mbega iyo umukristo ageze kuri dimension yo gusenga aramutsa aba ari kuri dimension iyahe iyi ni dimension rero iri élevée dans le monde spirituel pray Jesus aha rero ni ikintu gikomeye ngomba ko tuvuga nga umukristo ari kuri dimension yo gusaba n'umukristo yabwiye Imana arizera ko ivyo yabwiye Imana yavyumvise kandi ko yagize iki yamwishuye umukristo kuri dimension yo kurondera yabwiye Imana arizera ko Imana yumvise ivyo yasengeye kandi ko yamwishuye ariko kandi wewe Imana yamuhaye na direction na orientation umukristo nawe ari kuri dimension yo kuramutsa n'umukristo abashitse ahantu amenya yuko si ibintu ivyo ari byo byose basengera hari ibintu badasengera hari ibintu baplika ama principe yes super Imana ishimwe yes nigeze kuvuga hariho knowledge canke understanding umaze kugira mu ijambo ry'Imana usanga amasengesho yo gusaba aba make kubera ubusigaye uzi ibintu ko bigira iki bikogwa umuntu uzomenya ko ari umubebe spirituel amasengesho yiwe menshi aba yuzuyemo gusaba ariko umuntu uzomenya ko yakuze mu kwizera amasengesho yiwe abakora des principes Imana ishimwe cyane akarorero no mu muhira canke no mu buzima bwa misi yose iyo umwana akiri muto agoma agira iki asaba papa mamata akabwira umukozi sanke mukuru wiwe mamazi bakajya kantu kuko ntazi kwikorera ivyo bintu Imana ishimwe cyane mugabo iyo akuze
ivyo bintu agira iki aravyiha, ivyo bintu aravyikorera. Iyi ni dimension rero yo kuba un fils, uba warenganye dimension yo kuba un enfant de Dieu. Kuko un enfant de Dieu arafise nature y'Imana, mugabo abuze caractère y'Imana. Mugabo un fils de Dieu afise kamere k'Imana, ariko afise n'inyifato z'Imana. Nico Yesu acavuga ngo data arakora, nanje kugeza ubu nanje ndagira iki ndakora. Aba ari kuri dimension yo gukora, apana dimension yo gusaba. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Ndabereke gatoya. Waruzi ko uriko urasoma Bibiliya atanu namwe Yesu yigeze avuga ngo muzosenge amadayimoni ave mu bantu. Kuko ivyerekeye deliverance ntibasengera amadayimoni ave mu bantu, bavuga gusenda, kwirukana, chasser les démons. Waruzi ko muri Bibiliya atanu Yesu yigeze avuga ngo muzosenge musabe abagwaye bagira iki bakire. Abo yavuze ngo mugende mukiziki abagwaye, muzorambika ibiganza ku bagwaye bagira iki bakire. Imana ishimwe cyane. Waruzi ko ahantu uriko urasoma novuga Bibiliya hari ibintu byinshi Yesu ganda urabona atigeze avuga ko muzosaba. Uyu munsi rero umukristo atari mature ageze umuntu imbere y'umuntu agwaye, Yesu ndakeneho yiriki kumukiza. Iryo ni isengesho ry'umu enfant de Dieu. Muga umufisi de Dieu ashitse imbere y'umuntu agwaye, amurambika kiganza turakize mu izina ryande rya Yesu. Ashitse imbere y'umuntu ari impemu bavuga ati wampemu muvemwo sohoka, impemu zikaza zigira iki zigenda. Praise Jesus. Hallelujah. Hariho ibintu y'ubikora utangura gusanga rero novuga ubona amarezita kandi utigeze usenga. Reka rero ndabereke rero dimension yo kuramutsa. Dimension yo kuramutsa ni umukristo asigara akora des principes. Imana ishimwe. Amen. Icambere nk'akarorero Bibiliya ntiyemera ko ukwiye gusenga novuga usaba ubutunzi. Ako kantu turashobora basubiramo. Bibiliya usomye kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuro Yohana, na hantu Bibiliya yigere vuga ngo musenge musabe iki ubutunzi. Mugabo uyu munsi hariho abantu birirwa ku musozi, hari abantu baja mu vyumba vy'amasengesho, hari abantu bagenda bakoze Imana barambike kwibiganza ngo basabe iki ubutunzi. Ivyerekeye ubutunzi hariho principe Bibiliya ishiraho, canke hariho principe Imana yagize iki yashizeho tubona muri Bibiliya. Izo principe iyo zikora utegereza ko biki umutunzi. Imana ishimwe cyane. Rero umuntu ariko arasenga ngo asaba ubutunzi ashaka kuzobisenga igihe n'igihe kubera ataratahura yuko ubutunzi ni babusengera. Ubutunzi bapika ama principe. Rero umuntu ari kuri dimension yo kuramutsa akora ama principe atuma aba umutunzi. Imana ishimwe. Amen. Icambere utegereza kumenya principe ya mbere kugira uwo mutunzi. Ubutunzi warabuvukanye. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ubutunzi wagize iki warabuvukanye. Umwana wese avuka ari itaranta avukanye. Avuka ari umuhamagaro agize iki avukanye. Iyo taranto uwo muhamagaro iyo ngabire niyitekeye canke ibitse ubutunzi bwawe. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Icya kabiri kugira ube umutunzi utegereza kumenya iyindi principe igira kabiri kuba umunyamwete. Bibiliya ivuga ngo umuntu w'umunyamwete mumenye yuko uwo azokura mu ngo z'abami ntazokora muzabanyarucari. Ushobora kuba ufise iyo mpano, ufise iyo ngabire, ufise umuhamagaro, ari ugasanga nturi umunyamwete kubw'iyo mpano, kubw'iyo ngabire. Umenye yuko uzokwama uri umuntu wo hasi asanzwe. Imana ishimwe cyane. Utegereza kugira umwete wo kugira iki wo kwigishwa muri iyo ngabire. Umwete wo kugira iki wo gukora ivyo wagize iki wigishijwe. Utegereza kugira umwete wo kumviriza abandi, wo guhanurwa, wo gukosorwa. Imana ishimwe cyane. Utegereza kugira umwete wo kubigumamo. Ico gihe biri kivuga ngo ugutera imbere kwa kuzogaragarira bose. Paulo niko abwira Timoteyo ivyo bigumemwo, ivyo vyamwemwo, nko gutera imbere kwa kuzogaragarira bose. Bisobanura rero nta Imana ya chance bemwe abandi ngo ibindi. Bose irashobora kubaha ingabire zingana, ariko inyuma y'imyaka 5 kaba batandukanye kuko bose ntibagize umwete umwe wo kwigishwa, wo kuregwa, wo gukora ivyo bize, wo guhanurwa. Imana ishimwe cyane. Rero bisaba ko uba nyamwete. Imana ishimwe cyane. Hari indi principe Bibiliya yerekana, ni principe yo kugira ubutore. Birivuga ngo Imana izobaha ubutore, ubutore bubaha iki ubutunzi. Imana ishimwe cyane. Utegereza kugira novuga kwapika principe yo kuba umwizigirwa. Utegereza kwapika principe yo kubaka icyo no kwita ama valeur. Uko amafaranga canke ubutunzi ntibukurikira ikindi, bukurikira valeur usanzwe ugize iki ufise. Uri umwizigirwa gute? Imana ishimwe cyane. Nje bituma hari gishora kubona umuntu avuye nko mu Kanyosha akagenda gusoneshereza impuzu nko mu Gagara.
atari kwera mu kanyesha abantu bahari basona mugabo kubera hariho umuntu yubatse ubwizigirwa hariho umuntu yubatse amavaleur akubwira ati ni kuwa gatanu impuzu yitora kuwa gatanu abe ati ni kuwa gatandatu ni kuwa kangahe ni kuwa gatandatu Imana ishimwe cyane namambwira ikintu abantu utegereza kubaka amavaleur ukabimvuga kuri ukaba umuntu w'urukundo ukaba umuntu w'ubugwaneza ukaba umuntu yitishije bugufi Imana ishimwe cyane utegereza kuba umuntu afise ubutode uko nari gufitiye inkuru mbi niwagira igiciro udafise agaciro ico giciro kizogenda mvuze igiciro n'amafaranga mvuze agaciro ni caractère novuga niyo foundation y'ubutunzi Imana ishimwe cyane ntushobora kuzoguma uprospera financièrement caractère yawe atari nzima Imana ishimwe cyane utegereza kugira caractère y'abatunzi utegereza kugira caractère y'abantu baja kure Imana ishimwe cyane nico gituma umuntu wese uzobona atamwe kuronka amafaranga gutera imbere agatangura kwikomporta uko yishatse uzomenye n'igihe c'umwanya muto gusa uwo muntu azokoroka uko asa nk'umuntu ariko araduziza umugata fondation igizeki ihari Imana ishimwe cyane mugabo ufise agaciro birakunda ko igiciro naco kigira iki kigukurikira kandi ufise agaciro ni ngombwa igiciro kigira iki kize Imana ishimwe cyane rero utegereza kwanza kugira agaciro kugira igiciro kize hama iyo igiciro kidufise agaciro ucuva mu bwiza ugira iki uja mu bundi Imana ishimwe cyane hari ama principe rero menshi umuntu yaplika kugira prosper hariho novuga kugirira neza abantu Praise the Lord. Kugira neza imfuvyi n'abapfakazi birivuga ngo iyo umuntu agiriye neza imfuvyi n'abapfakazi ngo uwo muntu abaguranye iki Imana hariho gutahura ibintu bita omone ni ibintu byo gufasha abantu Imana ishimwe mugabo hari ikibazo dufise iyo tugize ko dufasha abantu dufashisha abantu vya bintu ataco bigifise bivuze ku buzima bwacu igihe natwe tuba dukeneye ubufasha Imana izodusubiza vya bintu nyene twahaye iki ba bantu kuko bivuga ngo ubuguranye iki Imana tuyumvira umuntu wese muhuye umukumufasha mu hakajana amajana 2 amajana 5 umenye uri kuragurana Imana uri kurabitsa nawe igihe hazo ukeneye ubufasha swats bwa projet kanaka kubaka ibintu kanaka cyangwa ikindi kintu uzosanga nabo abantu mu gufasha baguha twatuntu ataco tumaze kubera ni principe ihari mu buryo bw'inkema Imana ishimwe cyane omon Imana igusubiza ico wagize iki ico watanze Imana ishimwe cyane hariho principe zo kubiba hariho ama principe ya dime hariho ama principe novuga amashikanwa ni ibintu byinshi bitandukanye ivyo rero n'ama principe wa Afrika iyo vyapika ubutunzi ni ngombwa bugira iki bugu following hari ama principe ushobora kwa Afrika kugira igihe cyose usenze wumva ijwi ry'iki ry'Imana udasenga ngo Mana ndakeneye kugira iki kukumva hari ama principe yo uyapika ari ngombwa kubitangaza ugira iki ubikoreshwa n'Imana hari ama principe novuga iyo yapika Imana ishimwe cyane ari ngombwa ko uramba Imana ishimwe hari ama principe novuga iyo uyapika ari ngombwa novuga ko ubaho igihe kinini uramba mu buzima ufise amagara meza tangwa rufise mu mubiri wawe Imana ishimwe cyane ayo ma principe yose muri Bibiliya yagize iki arahari rero umuntu ari kuri dimension yo kuramutsa si umuntu abagisaba si umuntu abakirondera gusa ni n'umuntu yashitse ahantu amenya gose yuko ikintu cyose nkeneye kirahari mu bwami hama ubwami bwose burafise protocole ubwami bwose burafise amategeko ayo mategeko igende yakurikije ico kintu ndashobora kugira iki kukironka bene data nta kintu na kimwe mu buzima ukeneye nta kintu na kimwe tubona muri ubuzima bwa misi yose mu bwami bwa data kitahari ariko ico kintu cyose kirafise principe kugira ugira iki ucaki mention n'umuntu aba yashitse ahantu novuga atahura des principes spirituels si umuntu gusa aba yasomye Bibiliya nk'inyuguti n'umuntu aba yaronse rema ijambo rihishuye ukuri guhishuye ku buzima bwiwe Imana ishimwe cyane ya ni dimension rero novuga kuri kino kintu sinzi ko ariho umuntu afise icabaza kuri iki kintu uvuze canke yongerako ya kuri ivyo bintu twavuze twako turiga ama dimension 3 yamusabe muzohabwa murondere muramutse mwatubwiye ariko uko sinzi uko twabitahuye uko nabitahuye izi principe zose mwatubwiye zirafise ukuntu zihura ijago mbega imwe hari ukuntu nyene ushobora kuvyumva ku ruhande rumwe ukumva kumenya ngo principe imwe nk'iyo gusaba twosenga hama tukakenguruka ariko twumva ko
iyo yindi dimension yo kurondera twoca tumva ukamengo hari ukuntu bitandukanye mugabo handi ukumva umengo hari ukuntu bigaruka bigahura hama ikindi kibazo nibaza ko mwacomba ikibazo canje yego tugerageze mu dufashe nyene mu bitwumvishe neza hama kukuramutsa mwatubwiye kuco ubutunzi ariko iyo tubonye muri Bibiliya hari ahantu tubona Salomo niho ngira na jewe ubwanje ndiko ndabaza ikibazo ariko co ndacumva Salomo asaba Imana ubwenge mu bami asabye Imana ubwenge Imana ishigira kimuha n'ubutunzi umengo nyene umva kugira mwatubwiye ngo Imana ngo ntitanga ubutunzi ariko kije n'iryo jambo ry'Imana ukumva ko Imana yahaye ubwenge Salomo yongera umuha ubutunzi hari ukuntu umengo kica kimera ukuntu yego ni ibibazo vyiza mumbajije ati numvise urugezo wo gusaba rwo kuramutsa babego kurondera no kuramutsa numvise umenga bigenda birahura eske umuntu bitandukanya gute Imana ishimwe amen sinovuga ngo urugezo rumwe woreka kurusengeramo canke ngo twosengera muri rumwe ngo tureke urundi izi ngezo zose tuzokama tukeneye kuzisengeramo Imana ishimwe ariko utegereza kugira discernement birivuga ngo abarongorwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana hari igihe ushika ahantu kumva yuko iki gihe ngomba gusaba nkenguruka n'ikindi givuga ati iki kintu sico gusaba gusa nkenguruka ariko ndumva hariho orientation direction kumva ico Imana imbwira canke inyereka kubwa kino kintu Imana ishimwe cyane hakagera nandi ahantu ushika ukumva ko aha hantu ntihakenewe kugira iki kusenga hakenewe ko apika bigwabumenyi ugize iki ufise Imana ishimwe cyane rero naha rero novuga bitandukaniye ni kumviriza mpemu yera kandi novuga ni no kumenya izingezo zose uko zigira iki uko zikora Imana ishimwe amen hamuka namenya ko mu buryo bw'impemu hari igihe bisaba kutesta Imana ishimwe igihe swat utashoye kudisena abatireka nkoreshe ino degree ya mbere ndabe ko ataresist ukayireka ukacuja ku ya kabiri ukayireka ukacuja ku ya kangahe ku ya gatatu Imana ishimwe cyane mugabo udosanga izingezo hariho ama circonstances n'ama situation tuzokoma dusanga dukeneye kudisengeramo Imana ishimwe umukristo ategerezwa kwizongezo zose abashobora kuzisengeramo ateza kuba ategerezwa kuzisengeramo ateza kuba atahura n'ukuntu zigira iki zikora Imana ishimwe nko gusengera umunsi urawusengera uvuga novuga kuyo gusaba Imana ishimwe ariko kandi no ku munsi urashobora gusenga naho nye washimye urashobora no kurondera mbe uyu munsi biza kugenda gute Imana ishimwe ariko kandi urashobora no kwaplika ama principe ko nabonye ko bigenda uko kabasanzwe ziko kiki kintu kugira kigende neza bisaba ko nkora iki kintu Imana ishimwe cyane ugasanga Imana irakubwira ati umvira tule vendredi wewe uzokwama ufashana mwibarabara uzokwama ugira ukunuko urumva ni wa munsi wasenge mugabo Imana yaguhaye na principe utegereza kugira iki kwaplika kuramutsa rero umukristo wese ni ngomba ko atahura izi dimension akaba ashobora kuzisengeramwo zose kandi akamenya n'ukuntu zigira iki zikora Imana ishimwe sinzi ko nabana bishira ikibazo yego cumvikana ikibazo cya kabiri ati uko bavuze ati muri Bibiliya nta tubona umuntu yigeze asenga asaba ubutunzi Imana ishimwe amen none ko Salomo tubona yasavye ubwenge Imana ikabati kutasavye ubutunzi n'ubutunzi nabwo ngiziki ndabuguhaye ni ikintu ciza cyane ngomba kubishura Yesu aciye umugani w'itaranto avuga ati uwahawe itaranto zitanu izo zitanu aragenda arazikoresha akuramo izindi zingahe zitanu ubundi ngo hariho uwahawe itaranto iziye arazikuramwe ubundi yahawe itaranto ntiyagira iki ntayicuruza igituma mvuga yuko atahanu ubona muri umuntu yigeze asenga asaba ubutunzi usanga ari Imana yonyine yivonse kubaha hanyuma ikababwira ico yabahaye kibaha ubutunzi nibwira ngo dutahure iyi verse ivuga ngo nzobaha ubutore usonye mu yindi version hariho version yerekana kote ya caractère akabona version yerekana novuga ko ikibita ngo nzobaha ubutore bariko bavuga ngo nzobaha ingabire nzobaha itaranto nzobaha novuga ubushobozi hariho indi version kigira bayita coach ubwo bushobozi babwita iki coach nzobaha ubushobozi bita coach ubwo bushobozi bubaha iki ubutunzi Imana ishime cyane ni kubera igihe Imana iguha nk'ingabire yo kwiruka
nka Francine niyo saba irayiguha amemti kaje ko muri iyi ngabire habikiyemo iki ubutunzi. Nico gituma hageze gutunga ntihatunga abantu bakiriye Kristo mwabi n'umukiza, hatunga umuntu wese yamenye itaranto yaronse canke ingabire akayikorera agashobora no vuga kuyameliora. Imana ishimwe cyane. Nico cyava ngo izi imvura ko babi niki nabeza. Imana ishimwe. Hari ibihugu byinshi biteye imbere kandi bitizera Kristo mwabi n'umukiza, batizera ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Rero igihe Francine yari kuguma asaba mana ndakeneye ubutunzi yari gupfa ari umukene, mugabo kumenya ko afise ingabire yo kwiruka akayikorera aduga koleje yiruka, ubu arafise ama V8 ubu arafise amazu, ubu aragenda ibihugu kubera iki muri ya ngabire bwabundi. Imana ntiyabona ingabire, yarabonamwo inzu, yarabonamwo parcelle, yarabonamwo indege. Imana ishimwe cyane. Ca wiyumvira Cristiano Ronaldo canke Lionel Messi iyo badakoresha itaranto yabo yo gukina umupira baba bati Imana ubutunzi bari gufagiza iki arabakene, mugabo baramenye ko wacu bahawe, baramenye ya taranto bagize iki bahawe, barayikoresha barayidandaza barayameliora, ubu bakaca baronka ubutunzi bw'ibyo dusanze tubona bagize iki bavuga rero ko ubutunzi bukurikira valeur, bukirukira umuntu yamenye ikibisanyo afise, ico kibisanyo akagikorera ko seriousement. Ni ngombwa ko ibindi bintu bitegereza kugira iki kumwitaba. Muri make Salomo urumva ubwo bwenge tubwite kako wacu, ubwo bwenge niko wacu. Salomo ubwo bwenge niko wacu yagize iki yakiriye, niko wacu yakiriye. Cyo tumubona yaciye atangura kuridinga neza ubwoko bw'Imana gushikaho bamuzanira n'imanza zigoranye zananiranye akazicyana kuva ati no ntitwebigere tubona umuntu afise ubwenge bugira iki bungana uko, ngo abami bava no ku mpera z'isi bagenda kwiga ubwenge kurinde kuri Salomo, ngo ariko ngo bagenda bazanye iki ibitayega vy'inzahabu, amafeza, ibiti vy'amasederi. Baca bavuga ngo muri ico gihe rero ngo hari hageze igihe kwera abami baza ari benshi, ngo hari hageze igihe i Yerusalemu argent ifeza atari ikintu cyo kugira iki cyo kwiyumvirako, bari bimeze nk'ubudongo cari kimeze nk'ivyondo, baraterana abana amaja, ngo kandi ingoro yose ya Salomo yarigizwe n'iki n'izahabu. Iyo ko wacu ubwo bwenge yaronse Salomo nibwo bwamukwegeye inzu zahabu, nibwo bwamukwegeye izo feza, nibwo bwamukwegeye abo bami baca baza bafise ubutunzi. Ni cya kintu abantu bahora bakunda kuvuga ngo Imana iguha ubuntu bakaguha abantu bakaguha ibintu. Ubu buntu rero bavuga nibwo bita ko wacu. Imana iguha ko wacu kaguha abantu bakaguha ibintu. Uko rero nuvuga nuko Imana itanga. Ego natahuye murakoze. Amen. Sinzi uri iburyo bwacu nawe ko ataciyongera ko canka baza. Ego hama nkuko inyigisho mu doje kuyikurikirana yari inyigisho nziza. Jewe numvise umengo ntaco nobaza kandi ntaco nokongerako, ariko ico nshimye nuko ino nyigisho imfashije cyane, kandi ndizera ko umuntu wese aza gukurikirana kino kiganiro ino nyigisho aza kumufasha byinshi, kandi nibaza ko kino kibazo je nabajije ndatahuye cyane. Murakoze cyane. Amen. Ndagiye cyane ko dukoranye kino kiganiro babaje ibibazo vyiza by'ubwenge kandi bikomeye. Nizera ko bifashije umuntu wese akurikiranye kino kiganiro. Nagomba ndangize nsengera abantu bose ko baradukurikirana, ndabahimiriza gupartage cyane ino video shikira abantu benshi bashoboka. Ndabizi hariho benshi bazogushimira ko haraho bavuye naho bashitse kubwa zino nyigisho. Imana ishimwe. Turabakunda kandi tubafise ku mutima. Nagomba tusenge. Data turagushima kubwo umuntu wese akurikiranye kino kiganiro kuva gitangura gushika gihere. Ndasenga ngo ubuntu n'imbabazi n'urukundo biva kuri wewe birushirize kuba kuri we. Ndasenga imihemo yo gutahura, imihemo y'ubwenge irushirize kuba ku bantu bose baravye kino kiganiro. Reka iri jambo rishike ibwina mu mitima yabo, tubone izindi ntahe zirushiriza kuba nyinshi cyane. Ibimenyetso n'ibitangaza n'utwomiza bikoreke ku muntu wese yaravye kino kiganiro. Ubagirire neza birenze uko bimvira niko bibaza. Reka bamenye ko wacu wabahaye, reka bamenye itaranto wabahaye, bamenye ingabire wabahaye. Reka urugezo rwo gusaba barukoreremo neza babitahura, urugezo rwo kurondera bakoremo neza babitahura, urugezo rwo kuramutsa nabwo nyene babukoremo babutahura. Ndagushima ko abakristo b'imhemo batahura ama principe y'imhemo, n'abakristo b'imhemo babona mwisi imhemo, bumva mwisi imhemo, n'abakristo b'imhemo bizera igihe basabe
basavye kandi bashima ko babihawe. Ni mu izina ryawe ryera tugushimye ko bikoze kandi ko bibaye. Amen.